Ivyo ni birori vyo guhimbaza umunsi mukuru hari umutangakori ku nshuro y'indwi wahimbajwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatandatu Kigarama uyu mwaka w'2022 ukaba watunganijwe n'ikigo Obert kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi. Uwo munsi mukuru ukaba wabereye mu gisagara ca Bujumbura. Uwo munsi mukuru rero wahimbajwe ku civugo dutange neza amakori n'amatagisi dushigikira iterambere ry'igihugu. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, nawe akaba yararonkeje impanuro zitari nke abagwiza tunga amashirahamwe eka muri rusangi abatangakori bose. Nimpanuro zifatiye ku kugena igihugu cotezwa imbere. Kuri uyu munsi uri hejuru ndafise akanyamuneza ko kubana namwe bagwiza tunga abatangakori, kubona dushobora guhurira hamwe yampimbaye cyane, na cyane ko turi ku civugo ciza ngo dutange neza amakori n'amatagisi dushigikire iterambere ry'igihugu. Dutange neza amakori n'amatagisi dushigikire iterambere ry'igihugu ni icivugo ciza gituma twese uno munsi duhanurana. Sinazanye ijambo nk'uko bisanzwe, ahubwo naje kugira ngo tube turigishanya, kuko nabonye ndiko ndaraba inyifato ivyo dukora biraboneka cyane yuko tutarategera neza ivyo turimo. None rero uno munsi navuga ni no munsi wo kwigishanya no guhanurana, ndetse uyu munsi ushitse tutanezerejwe n'abo byananiye. Hariho abo byananiye baratabaromoka, ntibiryoshe na bukebuke kubona wewe nyene kugushaka kwawe wiha intumbero akaranga muntu kuko uri umugwizatunga ari wewe wavyiyumviriye, hanyuma watangura bigaca bitakuwa amazi ugatukomoka. Birababaje. Ego udutesheje umwanya kuko turiko turaharura ibikorwa bizokorwa n'inzego z'igihugu mu mwaka baba bashizemwo amakori n'amatagisi uzotanga. Iyo rero wadusutse urumva ko ubugize nabi, kuko imigambi y'igihugu icipfa yose. Muga ivyo byose bo ababigira ntibabona ingaruka zavyo, kuko ntibazi n'ico amakori n'amatagisi akora, ntibazi ko igihugu baba bagitembagaje. Nico gituma umuntu ahomvye bisanzwe aje imbere y'ubutungane baragira enquete tavya fayite kubugaba bwawe urahanwa, kuko igihugu uba waragisutse. Hariho n'abandi rero baduhenze ngo nabagwiza tunga, naho baje kuroga abenegihugu, akavanga n'umugwiza tunga ariko akora ibintu biroga abenegihugu, abarozi. Ukaza wumva ngurumva rero ngurishira hamwe mwahagaritse ngo abantu ngo abakozi bakora ngo baciye basonza, no kuvuga hafi miliyoni hakire 10. None jewe munyita se barundi no kingirane nkingire abantu 10 bariko bararoga amamiliyoni. Birababaje. Mugabo naho nyene namwe bwenda bagaruke ko hari rero nabibwiye ngaha bishika gute ko ubuhingura ibintu vyiza hagacaza umuntu ahingura uburozi bukitwa ivyo nyene nawe uhingura ntiwigere umuvuga. Kandi muzi yuko na Congrès de Royal ihanwa mubizi bagacafuza igicuruzwa cawe. Nabonye bajya bacuruza jenjembe, abantu bagacafuza ikinyobwa ca jenjembe ari huri ukinumira. Ndakuvuga igihugu ntituragitahura ivyo arivyo. Amashirahamwe yanka gutanga ikori gushikaho yugagwa.
irambabaza cyane nabaye cyane twugaye ishyirahamwe raseri kugagaza ukanga gutanga ikoro kubera iki bari baramenyereye gutanga ibiturire baha abantu ngo ntimuzonkorako baha abantu noneho yarugaba none yungutse iki genda zibiturire byaratanze ngo nizopfa yuga ngo sizotanga ikori kandi ntibazompana none ntiyahana igihugu cungutse iki none je ko atawumva igiturire uragenda ugitange muri bajya bamenyereye kubirya umugobero wone bizotembagara birababaje kwanga gutanga ikori ry'igihugu ukemera ko ritanga mu mifuko y'abantu none bajya bacagugirira iki barakubakira ibarabara iki nababaje bajya nyene nibo batembagaza igihugu gute ayo mahera mubaha kubera batokwerekana iyo bayakuye baca bayinyegeza mu mazu igihugu kikaba gihovye amahera yose yokoze acaja kubikwa mu mazu bakayabika mu mahembe none buteje imbere igihugu hehe hagiye bakubwira yuko igiturire ari kibi nta gihugu kirimo ibiturire kirigera gitera imbere ntibibaho urumva umunsi tuwutanguye atakanyamuneza kenshi dufise kuko hari habiyisagwiza tunga baje kutwonona nizere ko umwaka uza bizaba bimeze neza hari nabo maze kubwira nti ndabarindireye mu mayira abiri barabizi mugambo yikuburiye ntikurya kandi gifa cyahuriwe n'impongo z'umuntu naneko namaze kwaburira ndababona mwebwe ndabarindiriye ahantu mu mayira abiri ndahazi ngira ngo hari igihe bibaza ko bayahaje nicyo gituma baca bayagumya basi murayatugerageresha hanyuma muducunge ko tuyakoresha neza nimwaba mwanka gutanga amakori kuko mwibaza ko tuyasesagura inzego z'igihugu zoyonona nimuyatugerageresha muze mutwagirize mwayazanye mutwagirize mwayazanye mugabo nuko n'ubundi wumva muca muyatanga kuyashyira mu mufuko uno munsi rero reka tube turigishanya bukebuke icivugo cyacu kuva mudushikirije amabanga twavuze tuti umunwa wose uronke icyo ufungura umufuko wose uronke amahera icyo civugo abenshi ntibarakizirikana mugabo ngume ndakibibutsa ndabaha akarero kamwe aha twese twoja mu maserivisi tukaba taxi vero taxi moto abashoferi b'amabisi abaplanto abaganga abarimu tukigira muri ivyo ababankiye twogiki kwataza twigeze turondera twoca tugiki ibihera tuba tubifise twahera duca tugiki nuvuga tutagize uwo mugambi wo kugwiza umwimbu shaka kugira ibihera bingana gute byose bigupfa kubusa nico gituma iyo ushaka gutera imbere uhera ku muzi Imana igihe yarema umuntu yabanje kumutunganiriza ibintu byose bizomutunga irarema ibitegwa vyama ibiribwa byose irabishira ngaho ishiraho ibiti amashugwe irashiraho butare n'agataka ivu ryiza irashiraho imvura irazana amazi byose irashiraho ikirema umuntu azi ubwenge yaramwumvise hari Imana yigeze arema imodoka mugabo ategerezwa kuzova uja ahandi ikiguha ubwenge bwo guhingura ibyo yagushiriyeho kugira ngo bice bigutunga umushikiranganji w'ubutunzi
yamvugiye ibintu naravye hajya cavuga nti twaje kwiyandikisha ko turi igihugu c'icoro kabisa burya hako wiyambura impuzu wopfuma winyegeza oya mwese muri ncambwenge murabagwiza tu ndabira ibitunzo Burundi bw'ibyo nimumbwire nabwiye hariho kutamenya narondeye aho mbona eraga ndabura nuko ati abantu bariko baronka amahera muri rya sosiyete abahingura pacuri ntabo nabonye namwe ndaba kuri YouTube abenegihugu bariko berekana ingene bariko bahembwa mu mahera y'ikizinu narondeye iyo sosiyete ikora ibizinu yitwa Sovere nayibutse nuvuga ko idakora ni muraba amasosiyete yasivye ahingura muraba ingene angana nari twaje kwiyamamaza yuko ataco tumaze tutafise n'ubwenge nabukeyi bwo guhingura itungo Imana aduha ni muharana none ahantu tutanazi ingene umuntu yiyamamaza numva tutariko turiga uyu munsi wari umunsi umuntu wese afise akantu ahingura yacazana kwerekana vyerekana yuko rero tutarabimenya umuntu wese ahingura aba ari umugwizatunga bahingura bazanye ibintu ntimuvuge ngo uhingura duke n'uhingura twinshi n'abagwizatunga none nkujya mu mama yicarira akajisha igiseke ciwe ahinguye mu ntaretare mu gwafu agahingura igiseke muravye hajya ko abagujije itungo Imana yaremye gwafu irema urufunzo intaretare hanyuma ikimuha ubwenge bwo guhingura namwe murakeneye igiseke muca muja kugura nimupfa ko yaremye namwe ndaba narondeye wazanye ibikwashu namubuze nabuze wazanye inzembe nabuze wazanye kirida nabuze wazanye ibibiriti kubera bo barabizi yuko baba arabadandaza atarabagwizatunga umugwizatunga hagiye haba umuntu yikorera udukirida aba yatuzanye hajya kugira tubibone dutangure rero kumva iterambere igihugu uno munsi gifise iki mu mwaka uza kizoba cavyaye iki gishasha ndazi yuko benshi bagwizatunga mufise n'amashuri menshi none croissance c'est quoi croissance économique ni iki n'umwana we ntaba yari umwana agakura none uburundi twakuze iki obere namwe ndamubaza nti je nzohava kuri ijambo ndamubaza nawe iryo azovuga nararavye kandi murazi ko nkunda kubivuga nti abagwizatunga n'abagwizabukene n'abadandaza abagwizabukene bariho barya batakoze n'abagwizabukene kurindira ko abandi bakora ugacurya gusa ndiko ndamubwira rero nasanze abafonctionnaire bose n'abagwizatunga mwarimu n'umugwizatunga nitwe turaba utagikori ko ari umugwizatunga mwarimu n'umugwizatunga umuinfirmier n'umugwizatunga umuplano n'umugwizatunga kuko yahembwe barakurako
ipere sibyo none ntakone biva none tumbwira uburongozi bw'igihugu buraguhembye bugaca bukura kuyo buguhembye ubu kwigeze tuba none Samuel mu kigega asubiye tumvikana tuze turiyumvira tugira umutima wo kwiyumvira urumva amahera avuye mu kigega cy'igihugu barayaguhaye uciye ukura ko dukeye ugacuzana mu kigega cy'igihugu hari icyo tuba tungutse tuvugisha uko sawa jewe ntsindiye isoko y'imiliyaridi 50 muri leta ciyenza kugura ibintu mu Bushinwa cyane muri Turiki cyane Buraya ndabizanye ndabishikaye leta iciye impemba wataje nabikoze irampembe muri ya maheri guheze ugacukura mugatanga ikora leta ari cyo yungutse tuvugana ukuri leta ari cyo yungutse Samuel mu kigega wakuye ko bakeyo kayisubiza vuga haduzi iyo ndiko ndabasigurira mwumva umenga harimo akaruka beze nk'igitutsi usanze uri mu miliyaride mu gutara umugwiza tuba ufise ama miliyaride hana bijya birago bijya naje no bikora n'ubu naje ni mu isoko y'imiliyaride 500 murako ntayikora kandi hari umudandaza none birago ngenda kwa madamu tiri haji ni magaranti banjye gusa mfaka umuyagira neza gushikaho yumva yuko akwiye kuvyumva agaca nkubita garani ngaca njana gusumisiyo bagatanga isoko y'imiliyaridi 50 aho rero mwibagiye ko kimwe cyaho hakigurwa miliyoni 100 gitayigurwa miliyoni 500 ubwo nyene ntagira benefisi y'imiliyaridi 5 simbaye mu miliyaride y'amahera ya tiri sinshasubizayo sincha ndamuhayiwe ngaca nigira no mu miliyaridi simbaye mu miliyaride jewe atamutaye n'imwe nashizemo ngaca nitumugwiza tu nasi mbwira ikinyamaho ico nzira no kubabikira ibanga je ibanga nibi rihombesha igihugu ndabagumiriza ibanga reka ndaberekane je navuze none ko abaye mu miliyaride kweri ko toco ufata uwo mu miliyaride utindarose umutahe utuja gukora elisi hanyuma ucuzana amahera y'ikori rero wakoze ihinguriro hanyuma ayo mahera ararikori leta izoca imenya iti ya soko namuha yavyaye ibi abakozi barosa akazi no guhingura croissance gaciza burya ry'amasoko ya leta nico bita redistribution gusa ni redistribution mu bisanzwe we wari isoko y'umwaka reka abandi bagiye umwaka uza ko warose umutahe wo gukora c'est pas justice aso qui est juste bon none so wewe urahejeje kunguka imiliyaridi 5 gende tukora industry kugira umwaka uza hazaba wundi n'abacaronka izindi 5 acakora indi industry umwaka ukurikira haba wundi yunguka 5 acagira indi industry ngira abantu bamaze kuronka amasoko iyo tuza turabakiranisha twadubisa ama industry ngahe iki cigwa baracize tuba tubona tujyambona hajya kandi bajya bose ngo jakura ndazi ko atacumi baratsindira isoko ya leta bajya bose hajya ahantu muca no kugurira hanze ivyo musiza mu Burundi ngo ngorongere mu bavura amadolari none ntabwo fase nabonye hajya nikora intebe nikarabya byose mukeneye mu biro ko muja kubigura hanze mu bisigira navuze twigiye kuko hari amakosa dukora kubera ubu kutamenya je harateye ndimvuga nti none nkabo bo bahana weyo byogenda gute wafata abarundi bose none ukabafunga irga muze murabe iyo ngeso yahereye hejuru iramanuka gushika hasi n'umurimwe aho yorimwe iminsi 2 utamureretse ahari mu kwezi kandi ukamuhemba
hajya ntibaze barabeshera ngo murabasuma nabo nyene sero manque d'occasion ntibararonka akabero ni mugende murabe je ndarimisha abantu urasanga umukozi yumvikanye n'umukoresha je mu capital ashizeho akamwandikira umushahara w'indwi nka zitatu atigeze atonda gukora muganga cyangwa abasoma ngo muri leta nabo basoma nitwemere hariho umuco mubi dufisa muri iki gihugu ntidushaka gutera imbere tumeze uhemba utakoze umufonctionnaire agenda kirirwa kuri WhatsApp umushahara wewe akawuro uzanye ngo bije programme uramenye uvuze uti kuvubu amahera ateza gukora ikintu abene igihugu bazobona ko wagikoze hanyuma uhezo yembwe rega n'umushahara nibije gukora ikintu mugaba gacavuga ngo uyu mushahara ni bonus kugira ngo agikore nka freedoms nesi uzurabe nta mufonctionnaire n'umwe yemera gukora ikintu na kimwe utamuhaye amahera kandi asanzwe ahembwa n'icyo ntabyo muzi n'icumeze uko igihugu kizotera imbere gute ugasanga umufonctionnaire ngaho utamubwiye uti kora iki ntashobora kugikora ugasanga ibishuri afise n'umuyoro dogiteri engineer mugu utamubwiye uti kora iki ntashobora maraniyumvira none ko mwese mushoboye ko mukuru w'igihugu none nk'ubu wewe ubaye mukuru w'igihugu ko atakubwira ngo kora iki woco kora iki cyo kuba wijyamye none ko atakubwira ngo kora iki none kubera iki jewe shobora kuryama saa 8 y'ijoro kandi nkaba mbyutse saa 11 na musaho nta muntu yavuze ngo arakadukoze ngo yaje kara ntababivuze kubera iki dushaka kurya tutakoze nk'ubu mu mutwe muzi yuko aho umunsi waheze programme y'uyu munsi amwotanga raporo ngo mwazanye eko nibyo turi kwishura uvuye kwishura minervare murama cyo nicyo nakoze eko turi kwishura wese niko ndabibutse ibintu mubona mwese atubika hari icyo ndavuga mwe mutabo fuzare arogrete gusa muvuga gahundi na kugira uve mugira imbere yo kuryama icambere banza uti ejo nzokora iki niki iki kizomara amasanga wejeje kubona amasaha uzokora ejo ucumenye uti njyame sangapi nzembyuke sangapi kugira ngo umunsi uzohere ndabihejeje ubuze uti mvuye kuri iki ncaga kuri iki mvuye kuri iki ncaga kuri iki rero nkaho usanga ari umuntu wicaye azi ku munsi waheze avuye aca yigira kuryama acaye mu kabari acaye muri siporo tuvugana ngo hari umuntu muri programme yiwe aravuga muze mukurabe budget familial ukavuga ngo urumva ngo ndakora muri budget ngo ni ngo nayo kunywesha inzoga hari n'umwe arabigirije azasanga yagiye kunywa inzoga gusa nasanze hagira igara n'ubunebwe ufise igikorwa ntugira wimvira akabari ndabeshe ntabwo navuze igikorwa yigira arataha yapfuye ati mpembura mufasi aramugore na wewe ashikira mu gikona agasubira karuha abonye bitunganye byose agacayicara muri salate ni mu mpakavinyi ibyo kuja mu kabara yo bakivyiye narabiravye tugitangura rigashira hamwe vaso twaragenda tugakora wewe uja mu kabara ufise uburimiro abavyeyi bacu atava ngo umugabo wanje sigaye ndamubona uburushi twumve icari cy'iterambere ry'igihugu ukazobona amahera ava mu kigega cy'igihugu akaba ari yagaruka nyene nta development yabaye ntagiye uzorondera amahera ku macuru na gutya wewe ukura amaboko amahera nk'ubu wowe urafise miliyoni ugacushira mu mufuko w'ukuryo ugacukurayo ugashira mu kubafu ubutunzi
kuko bafu kutari gufise none kurose uciye umutuzi rero Uburundi budafise amahera bukura inyuma y'Uburundi ntibushobora kuduga ntibikunda bifasha abarundi je nabandababwiye twaraciye n'umugari twebwe nyene yuko ivyagusa bitera ubwenge buke ntushobora gutera imbere mu mfashanyo ntibikunda utegereza kwironderera amahera gwawe je musi mwe nabwiye banki mondiale ndije ivyo vyifashanyo ndabona kagaye mutugaya kubera gusa twamatwaye amaboko gusa dushera nibasi ni mu mpide nije nzoriri je tuve mu vyifashanyo ndabivuyemo je ndababwira je mpa mahera nzoyari bararaba ingufu ndiko ndabivugana baranyihweza bagagabugo karakomeye Hega giseriye jewe mpideni nzoriri ngo demontra uzobikora gute candabere kumutahe Uburundi bufise jewe ubunyene nkamahera jewe ni hayi imyaka 5 nzoba narishe n'inyungiriro kandi ntafasha nzosubira gusaba bace binumira mugana araberetse ko bishoboka mugajya nabo baca bicara bakaraba Barundi bakabiweza huwe bazokoresha abandi ko tubazi irigajya baratwiweza umurundi mukanevye umusezi niyo nyifato yiwe umusezi yama yidoga kwakenye kugira ukundu ugira ikigongo umuhe haje ngenda vuga nti Uburundi buratunze dufise umutahe ukomeye je mbuze umutahe financier gusa uwo mu mutahe je financier no bangiye cyabanga ko kagabo ngo sinzi vyavyo mugabo ndabwije ukuri iyo umusezi wa muri kuri Dodomba ntazopfu vyibushe naho urya kubera ufise umutima mubi uguma uri ndagowe rabukuntu womfasha ndagowe rabukuntu womfasha ibyo rero na ubutunzi buri muri iyi mitwe yacu ndababwiye Imana yaturemeye igihugu cyiza gifise byose ikiduha imitwe abarundi n'incabwenge ndababwiye mugingorane iyo dayimoni yaje ku buryo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka haraje dayimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu ndababwiye byari ibintu murambona nkavugana iyi ni laboratoire ntivyakozwe n'umuntu ntivyakozwe iyi ni laboratoire ni zancabwenge zanka gukora ibikorwa by'iterambere mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba nibikoko kabisa ubwenge barawufise cyandabwita dayimoni none ko bafise ubumenyi reka genda bahakarora nk'umuntu ashobora gutunganya umugambi wo kwiba amadevize mu gihugu akabibona n'ingene bizoshoboka akabipanga neza akagenda akabwira berbe mpamahera ngira nje kwemporoka iki uwo muntu iyo societe ntigira yemporoka no kwemporoka akamenya yuko ayo mahera bazoya transfera kuri konte yiwe Dubai kuko azi ko Dubai ari paradis fiscal agacagenda agacatura mu ivarisi agacayazana agacayagurisha kuri marché noir agaca urumva uwo mudandaza nawe yaguze wewe yemporoka agacayasubiza muri bankobu agaca asaba berbe isubire gutransfera yandi nyene yabaye feke berbe ne ya transfeye igaca isubira ka transfer ugira kabiri igasubira ka transfer ugira gatatu ko nuwo wundi acayazana mu mufuko akayazana agene aho nta bwenge burimo kumenya ayo makri kuvuga uti je mfise umugambi wo gusambura igihugu rega soko kirasaguza abantu benshi bazi yuko umurobera rurasa igihugu gisambuye mu butunzi ubu gisambuye kandi kirahenuka amurazi yuko duhumiriza gatoyi twojanye ikiroro c'amahera tugiye kugura ibitunguru hajya kuri kote amwiyumvira duhumiriza gatoyi
ko mutogiye mubona ugiye kugura intore kuri kote bakubwira ngo n'amadolari 2 ntavuga amarundi none uwo muntu yatetse uwo mutwe wo gusambura uburundi kugira ngo tembagare burundu ntabwegagira ivyo yavyimvira umunsi umwe yaragiye muri laboratoire baricara baravuga bati none uburundi twabutembagaza gute kugira utembagaza ubutunzi kuko kurasa byatunaniye bararaba bati abarundi tubaravye ingene bameze ubwo rugamba bazorudufasha indongozi zizorudufasha tuzoca hose bazorudufasha reka rero turutange baca barazana plan none ko bazaka kubwira kandi hana woronkamwe mukate mugabo nese ko bavuga ngo hana woronkamwe mukate mugabo nawe ugacuba ngo ni sawana tubikore gute agaca kuha ya plan yose nawe ugacuja nani muzi vyabaye mu bindi bihugu murabaza muri Zimbabwe ntibakoze inoti y'imiliyari 3 zagura iki irigi rimwe inoti y'imiliyari 3 ikagura irigi rimwe gushikaho babona muri bisi ufata umuganda nk'ubukawusoza ukamahera ukariha ntaharura akarundaga hano ntibyagira bibe aha amazu ngaha mu gisagara ntimwari musigaye mwacira mu madolari twumvikana aho ni ikinyoma amazu ngaha mu gisagara mbere de la vie sivyo ravye aha mwari musigaye kuvuga ngo inzu n'amadolari no kuvuga iki yari yahindutse amarundi amava batapura iri ufata ukavuga uti jewe nzokwemporta ibingano ivy'imiliyoni 15 bakayagukubita ugacuzana ivy'imiliyoni 3 12 ugacuzizana kuri marché noir aho nta mutwe urimo tumvikane reka tenda yabwiza ukuri umuntu ugasanga ngo ni miliyardere ngo afise imire agacagadara akagahara afise ibijipe 50 ngo ni ngo n'umugabo ubugabo bwahehurishe cyane ni mwumva ingene igihugu gitembagara kandi rero hariho uca avuga gusa ngo amanyama ya nepfa ngo nzenda nepfa tembagaye igihugu kirasigara rero ibintu je bashaka kubabaza kimwe nepfa tofajya hari numwe azi umunsi gihazomara none ngo no banzopfejo nindabizi cyangwa no munsi hari numwe abizi ugacupangira amortere ngo ngira ndamujegeze amortere utazi na hazopfi ngo ngira ndamujegeze ukibagira ko ari wowe uri kurijegeza wewe nyene kuko hari nahari uzosigara ugowe ari wowe biteye nawe wawundi yigiriye kera kandi ari naho rero uwo nawe ayibereye mu ijuru ari mu munezero utagira uko ungana nawe nikorere muri hari ibintu dukora kutamenya jenda byita kutamenya naravyize ndakurikirana nsanga nta plan nimwe y'ubwononyi mu Burundi ikogwa n'abantu batize sonde docteur nibo bazingene biba amabaye baba planifia ega ni planification ndabizi byose ngenda jenda shobora gushiraho ibanki ubunyene hashira hiba kada bahana kwe muri leta none sizanye ngo nababwiye gacankereya banki mpeze kuyigira hariho politique de refinancement reka ngende fatije muri abanki yanje ndayatware ncengenda mbwire berbe ikiro finance yabahera ndatwara ubwo sobwege tumvika abakora mu mabaye nawe rero ugaturyoherwa mugabo ejo ugasanga umuntu afise ideni y'imiliyaridi 1000
yose yavuye muri leta atembagaye ahombye bigenda gute si igihugu cyose gitembagaye ububwira uti tubaze dukontorera wa mugabo ngo wasaze ivyo ntibiba abantu bose bamaze kuronka amahera aciye muri rofinase aha tugenda kubakontorora twosanga hari ikintu barunguka none rofinase ni iki mu gihe itaje kuguza umwimbu ni iki yango bero beniwe yoronka inyishu yomba iyo rofinase si ugukereya refrasiyo gusa abateka mutwe rero bavuga bati habe inflation mu gihugu reka tabere kimwe tubigenza mbese ko ngiye mu burimyi ibanki ciyampa hanyuma bere bicizana yandi ihe banki cyari ngo nabonye ke ugacugenda ugikorera ibyaha ibindi bitajaye n'uburiri igihugu kagitembagaza neza ikibona rero nagana ushaka kwica igihugu so kurasa gusa ucisha ubutunzi uba wisha igihugu buri umurobere je rero ngira asigarwe n'abarobere ngana babwiye kandi bo ntibagoye gutora abantu bisinye kugwanya ubutunzi bw'igihugu nanje ngira mve hasi ngwane nabo kandi Imana izofasha nibaza ngo bikora mwinyegeje muzi ko bikora mwinyegeje hari hera ibanki isori tanditse none hano genda muri banko ubu ntinyereka abantu bose barose amahera yagiye muri rofinase wobinyima uzi ko nshaka kwirukana none ntuzi nicyo bikurikira nta muntu ashobora kubika ibanga umukuru w'igihugu atazi hariho abantu b'ibigugu ntibazi n'ibyo nzego z'igihugu iyumvira nk'umuntu avuga ngo iri n'ibanga ryanje umukuru w'igihugu kaza akabimenye ndabwire hariho abantu biyita abagwizatunga n'abakomisiyoneri umunsi umwe aragara ku buryo yanka ko inzego z'igihugu zishobora kumukorerako aranga jewe ndafata ndasohoka ndagenda aho hantu mwatwanya nteko ninjye kajero mwasigaye imbere nashikiye kuri reception nicara ubu receptioniste ari ngaho imbere yanjye kajya katwena namwe mushikira nicara n'amagisa andabo nafite nkuru n'abatabani sone ko cyo namutenera gatini mukuru w'igihugu imbwira umuntu ntiyashaka kwibwira ati umuyobozi w'igitofa w'ubwenge oyibaze nahica isa urabona ko yagatebe k'imbere ya reception gutya umwana w'umukobwa kabisa akandamaza naje kugira ngo zingirire imbere y'amakuru yo ngaha ni gute ni sawa akazi kagenda neza ego none nari nkeneye amakuru bo ngaha ngo bose ntarazi arayicarika isaha yose ngo bose ntarazi hariho ibiterasoni biba muri iki gihugu kandi nabonye n'uwo boss ashitse ntacyo yabibonyemwo yashikije ahantu ku kameza mbwira ndavuga uyu muntu arazi ko n'umukuru w'igihugu bese n'imiburi serukira abarundi arazi ko serukira abarundi bose je nokoresha ingufu zabo zose nkamumangu reka bene igihugu bampaye igufuri ry'amategeko nshatse ndaza nkugara nkurikije amategeko abene igihugu bampaye uretse kugaya umukuru w'igihugu cyari ngo nuko bisaba miliyari hari n'abandi baca bihaya ngo umukuru w'igihugu adatunze gusa umukuru w'igihugu ngo nta mukuru w'igihugu atagira umuliyari dohe uwufise aba miliyari niwe mukuru w'igihugu akagara neza murumva ko igihugu cyatembagaye gaha aho baza ngize ngo ubu rero shaka kumenya ibikorerwa ngaha neza ngo hari ibintu by'amabanga ngo turashobora kudivirika ambwira jewe uyu katunze miliyari yego nagiye nicishije bugufi ndigira nagapira nk'uko nyene yicarira
mugihera gahana muraje kari n'abapolisi bafata kuhana abapolisi n'abavuga ngo ufise jipe nziza nk'iyi ukagenda uko nyene nabo igituma bwabona abakuru b'ibihugu mubaha ibi escort n'abasoda benshi kugira ngo abo mukuru kumbe hajya nigiriye n'amaguru nkiyicarira ahantu sisubira kwita umukuru w'igihugu dore imodoka niyo mukuru w'igihugu imodoka niyo yabaye umukuru w'igihugu nkaya dogogo yatwara Yezu iryo dogogo ngo Yezu yagiriye ko yinjira Yerusalemu yarinjiye hanyuma kabona ingene basasa ibikwembe amashami basasa icako igenda bani nahaza bayigirira bakiragute hanyuma rero Yezu yayivuye ko igaruka mwirigara ryandi gizindi dogobe iragenda abantu bagiduka nigoga akanya basasira ibikwembe none ko batasasira bati burya ntibasasira wewe basasira ukuriko none nanje banyemera kubiduka none je nimumbwiye igihugu kirimo abantu bameze uko bishima ku mahera ngira ingere cyotera imbere ahandi umuntu atunze niwe wa mbere usanga yicisha bugufi twebwe natwe n'urose utumiliyoni 10 uzamva avuga ngo ndakeneye polisi nkingira umutekano escort nzanda bavugira ibintu ngo ndakomeye ngo ndafise miliyoni 10 ndakwiye escort garde du corps igihugu cyotera imbere gifite abantu bameze gutyo gute Jemu urabona munyiruka ko ngo sinambaye karuvati ngo nakagaye rega barabivuga murabivuga ndabizi hariho wigeze kumbwira ngo urabona nk'umwe kugenda nkaje utambaye karuvati ngo bacabona ko abagaye mukaje ubona president de Chasini yambariye akarakoso ku ateye yani jeans mugabo wewe ntabora aboro ni babo aboro n'amashetani gusaba gezi abandi batunze uzubona yigurira utwo kurya agacagenda kurira mu biro mugabo wewe utunze wewe mworo nibishoboka ntushaka kurya ikigori kwibaraba tuzotunga gute ko murababwiza tunga mbwira plan office y'ugutunga muranyereka plan office hari ikintu rero cyari gihitiye cishibira ikintu citwa midi atetse ndavuga ndaryama nk'indwi yose nkava mu magara na bezi nzegomba usigura ikintu citwa midi ngo nanyibutse iyumviye nkanakana nakawebora ukaba ufise droa yuko ku kwezi baguha amamiliyoni ibihumbi amajana ukaba ufite iyo droa mugabo azubona Olivier Savonoro hajya ati ngo baje kuronda abatere premier ngo nta madevise d'office mugu utentorota amadevise aruzu tugaca gutera imbere tugaca twidoga turakenye Burundi buratunze kandi ntagiye uzosura kubutuka umuntu uzosura kuva avuze ko Burundi bukenye arabivugira mu mwobo kuko birababaje Uburundi nta kintu na kimwe ushobora gukora ugera utabonye amahera nta na kimwe rega ntuze ahantu n'amaganga ari ukwava kugwa iritira ari 5,000 ntuze oya ni mwibaze genda muhamagare Albert Ngirangaringa sinzi eraga Pachoraringa umubaze Albert je yarambwiye uwo mugamba afise ni muhungu nibwira ntuhombere kadakwereka ingene bikora none murazi amahera ko azunguruka mu bene gihugu aciye kuri uwo mugambi ngena ngana
none nabitangura abona umenga ntaho bizoje uno munsi genda muraba mugari wicaritse amamiliyari uno munsi ngaha anoja muri banko ngo ndabe amahera yicaye iyo amamiliyari bananiwe kuyakoresha yawe tuzatoza ikori ryaho 80% kugira bigende neza ngaho cabiga gukora bose kunivyo duce cyatoza ko 80% boca biga kuyakoresha ikintu nakora akantu busa hajya ndiko ndivugira inkwavu ujya mugabo ntakomeye hajya murazi ko inkwavu zishobora gutuma uburundi ushobora kuronka amadevize mwese mukeneye mwese abaguzi atunga mukeneye kurempa inkwavu arizo ziyaza murazi ko bishoboka mwavuga ko bishoboka gute muzi aho muzokura amahera mutarusha ihera namadobabwira ihera cyetse rya shetani ntirigoye kabisa emwe rirakurondere iyo uri hose upfuma utari huzo urarifata kabisa rya shetani mugabi ihera ry'ukuri kugira urifate naryo rirahunga uteza kuri rondere iyo riri hose nkagiyo mamwe abagwiza atunga mvuze urukwavu icambere mwaca muza muri iruka kumbaza muti plan imeze gute mugaca mwiruka mukabikora mugakobera mudakeneye kuruha hajya murindiriye uzovyikorera muce muja kumwiba projet murazi yuko nkivuga irya discours nagiye mbona umuhinga mpuzamakungu azi ubworozi bw'inkwavu yaraje kundaba acambwira ati wewe utegeza kubukoreshwa n'Imana ati kuko iki kintu uvuze ahubwo nibaza ko nabo batacuzi aca kija korera kisiguriye namubwiye ntigenda shaka ukantunganiriza ukanzanira weho ubumukoseye wanje ko abakoseye baje badashobora umunyamahanga baza gacaca ukwereka ati wavuze muri discours iki ehera voilà le bon conseiller yumviriza discours agacabija n'ingene ija mu ngiro mugabo bakoseye bacu hariya mu bushikiranganje no muri presidence kwiyicarira gusa WhatsApp Twitter wumvise kandi ibyo bariko baravuga kurikirana urabe nibyo bibereye ku kwezi bagaca bahemba ntibashobora kumviriza discours y'umukuru w'igihugu nkayi ndiko ndavuga ntibashobora kuba bariko baranota bakuremo kamwe bacavuga ngo mizane inkwavu yarabinyeretse neza bariko arakankorera nace ndamubwira ayo mamuzi ubwenge watangwa kuvuga uti sawa kugira ngo abantu borore inkwavu reka ndeme isoko kuko bose bambaza ngo none isoko iriho isoko y'inkwavu zirya biyo inyama organique kabisa none urukwavu rugiye inyama biyo kabisa ukavuga ko atasoko ihari uwizi kubera ka dayimoni kakubuza iterambere hariho akadayimoni rero ngaha karazunguruka mu bantu bose hariho abajejwe iteranyuma ngaha amadayimoni akoresha atakindi bajeje atari kubuza ko Burundi busimba intambwe ndafise amakamba umuntu arigiriye murawiremwe kandi rero ibinigisha habumva cyenda bikuru naho namwe muvuga ndabakana umugabo hari abandi nabo gaha bahigira umunsi umwe mbwiye abantu bose bitwa abadokiteri ko atanu umwe yize ntirize niyo mwarize mwamufise cyo mu mari murabaza François niwe namereye kwame niwe ahora akunda kuvuga ngo education ngo c'est la base du développement niko mfise ibidogiteri byinshi n'ibenjeniyeri byinshi master byinshi ko mbona atatu bariko barafasha mu iterambere none bibizi none cyo nzojaga ngo ndirimbe
ngo amashure ngo niyo soko y'iterambere mu gihe nabize atarakimwe bamari nceje ngaho ndiri twigiriye ihiganwa ndumudeje hacatsinda ufise niveau civil 35 miliyoni yazitaha niveau civil muga rero hari habumva ico gihe narabivuze nzambona umuprofesero umwe de l'université arambundabundi gushikashikira honde ntamakuru ngo ni sawa ngo hewe ngo watuvuze niwe urimo mo navuze ntinavuze ibiki ngo twebwe ngo abageologue ntibujya uri umugeologue we kuranga ntawe uri umugeologue uri umugeologue ubutse nakana nasokuru yarazi ubutare we ntuzi namba wize geology yahe atagira inzigo okuvubundagiye haheze n'ikiringo c'amezi 6 nagiye mbona nzaniye amabuye y'amamaro mu Burundi turafise amabuye avamo marble ati none sindabikuza nese ngiye ubonyene vyihuta harakwiye ko tukora ihingurire nindavyemera urumva ntagira amahera we afise aha mugu ufise amahera ntiyemera ko akoresha uwo mutwe wiwe ntiyemera ndabwira nti tena ntacyo ntiharaho imana izoduha mu arabandanya gushikaro nka akamashini yogira ko ese ayabaze basi babibone ko ari marble yagarutse amaze kunzanira ubwoko 11 nibwo yajanzaniye yagize aranaposa neza biboneke ubu nyene ja kukizi maze kubona rero marble ntiwumva ko agiye kukizi ubwo nyene haca bundi mu docteur angeology nyene urumva yigisha muri kaminuza n'ubundi yigisha muri kaminuza nyene umukuru w'igihugu bamuhenze kubona bamuhangi kuku ni mu mushikirizi y'amessage mu mushikirizi y'imessage mubwire ko bamuhenze bamuhangize aha niko bivuga mu magroupe y'amarezo social docteur muzima hanyuma barabishikiriza ico nakoze kubera izo example naje nazigumanye iwanje mu biro ncanafata dafotagura ndabifotora ncadongika uwe we yaragize ingufu aragira recherche ngaya n'amaese nyereka nawe kuri docteur esimwe wowe waragize imwe kugira uvuge ko marble itabaho mu Burundi uwo mudamu ntawe nzi mu maso mugabo ndazi yuko ari daimoni mugenderamo ibuze iterambere mu Burundi akacava ngo ni professeur d'université uwo umurozi n'akagaba kine paka babre do fere do recherche kugirira gusa kwandire propaganda bari kuri recherche atakina jezo atari kubagwa ntuwezuka akaba mukuru w'igihugu ubu hari kidazo ko atari kubwanya abacherche kandi tutozobona ari ministre wa energie minega ahezo uzora ari ministre wa energie uwo nyene none hari kidazo gukora atari gutoteza umuntu wese agira recherche kumamine ni daimoni mugenderamo nkuwa ubyizera kwe kwisonzesha agasenga gose akisonzesha nk'indwi yose asenga kugira iyo daimoni muvemo hanyuma agira umutima wo kurodekera mbere y'igihugu mugantashobora kubera iki shetani yaramwiziziye nitwe tukwiye kumusengera nzomusengera kandi yose nzirumva yo masengera irumva hari abantu bavuze ngo sisenga ngo birasenga amadayimoni naciye mugasenga iyo wayikore tuyiza gukora niyo nene none ko tenda isenga igakora nani twasenze Afrika twasenze Afrika je cyane niyo senga ijya duhayivu nawe usenga yindi je dusenga murumva iyo ka y'idayimoni ibuze iterambere mu gihugu aho amabanki yari guca amwikowarizako yose yari yicariye amabanki yari guca azana ibihera iti aya mamarble tugira industry tuzoca twexporta kuko ntituzosubira kuja kurangura amamarble ahubwo ibi bihugu bya hagufi byose rizoca biza kugura amamarble mu Burundi aho ibibanki byari guca byikowariza mugabo
abwiye na leta tifasha abakose bacu batubwiye ngo ntibishoboka ndabwira nti mu bihebe nawe nyine aca bihebe none ko atari umugwiza atunga yarakoze igikorwa cyari gikwiye gufatwa mu mugongo ababishoboye nta n'umwe yemera kumufasha leta niyo buca imwifashiriza none tugire gute kubera iki umutima ni wo kurondera amahera aza ku buntu si amahera uronka wakorera iyo ni kayi yerekana ko hariho idayimoni igwanya iterambere mu Burundi tudasenze iyo dayimoni ngo tuyirukane ntibikunda ntituzotera imbere kayigira kabiri mwosigurira ingene natanga uyu mwaka w'uburimyi tugatangura sezo turimbura ibigori gushika bene gihugu bavuga bati waraduhimirije kurima tuhisokorere gushikaho leta tuba oblige yo kugura ibigori none ko tuzi ko intangi yamigoye wosigurira siri production ubu umwaka kurikiye tugaca tubaze mwabisigure ko intanga ari yigora mbwira ingene twunguye aho turima haba hanini no kuvuga ibiterwa ni byinshi naho bavuga ngo ifumbire yabaye nke tere nawe yari nini wosigurira ingene byaciye bya idayimoni yaciye igenda gukorera mu bantu batuwe umugabo ibyo azanye agomba yuko umunwa wose uronka icyo ufungura none rero reka tugire plan y'ingene umwimbu wose uba zero kuko bambonye ko bishoboka idayimoni kiraza bati baduha imbuto itamba nazi gutera ibigori bikavuga bihagaze gutya bikaguheka tabyo mwabo aho nta dayimoni yakoze jewe nateye ibigori birakaguheka kubera mbahantu hari amatara mu karere karimo amatara bacavuga ngo ahantu hari amatara ngo ibigori ntibiheka kugira simenye yuko baduhaye imbuto ya feke none iyo dayimoni nzana ngo mwene gihugu baza nawe avuga ati reka je nateye ibigori ntivyigeze biheka byabaye muri byo byiwaje acaduhangira kugira ngo umwimbu ukoroke usubire inyuma maramara bayanda yavuze ngo mwaka n'uburiri bahingere tumwereke bagwica ruhoze mwarabonye ingene mu mpeshi neza barampenda ko ifumbire yuzuye gushika birababaje iyumvire nari napanze uburimwe ku buryo mvuga nti mu mpeshi tugira turime hanyuma ndababwira baritegura hakiri kare hageze irima nari nzi ko ifumbire izoba yashikira bene gihugu mbona ndiko ndatembera bambwira ngo ifumbire ntirashika hajya bagitangura guharura batarari ntacyo umwanya uracariho ncaza kwiruka kwa bijejwe ntubunyene mbwira igituma ifumbire itarashika nari narabahaye itegeko ko ifumbire izoba yashitse bazotakurima yashitse inama ikirakora ndababwiye icegeranyo c'inama bambwiye bati ifumbire yose irakwira hari icabuze n'igitoro co kuyidugana ishikira bari ncavuga nti kuva imodoka za leta zose zifume tuzihagarika igitoro kiboneke cyo kujana ifumbire mu bene gihugu nshashira agati mu ryinyo ngo ifumbire yo nari mvuye iburaya nari maze urumva araciye nikorera ibikorwa by'uko ifumbire ihari nshamva iburaya sinzi mutima mwerana iyo mana asengaga yewe ndabasabye mufashe tuyikomera amashyi iyumvire maze iminsi ndi mu nama ngiye iburaya nsagaruka mu ijoro 12 nari nduzi wumva ingene mutima mwerana azi gukora ati naho wicaye aha nta byari mfise hariho ikintu wewe utazi gendo cirabi cyaraduka mbona amasize ntabona ibitego aho sezo isigaje iminsi tarenga 12 karaba nkumva umutima uravyimbye uko mbona amasize umutima uvyimba ndanuma uwo munsi wa mbere bukeye ngenda gukora ibikorwa rusange mu makoperative niho nahora no mu guverineri araho ndamubwira nti bebura amataha ko mbona amasize
simbone ibiterwa kandi sezo igira ihere yo gutera ngo reka nta fumbire ihari nta fumbire ihari kandi n'icegeranyo ndagifise cyanditse cyambwira umukose wanje ni telefone wa guverineri bose wumvirize ikibazo cy'ifumbire igere kimeze cyasanga nta fumbire ihari twiruka ikorera twasanze matière première ari irikira dutwenga naho mva ko atadayimoni hari ibuze iterambere